kibazo ca kabiri babajije nyakubahwa umushikiranganje kubijanye na SMIC. Sinzi yuko darantretanya kwa umushikiranganje muba mwararose umuco kuri icyo kibazo, mubaye mu office byoba byiza uko gushika no munsi turavye igihe kiyaciye aba fixation du SMIC imyaka hafi 40 igihe kirekire cyane. À l'époque, par rapport à la parité du dollar, murabona yuko le SMIC était légèrement supérieur à 1 milliard d'euros kuri valeur du dollar. Le dollar s'est changé à plus ou moins 100 francs. Kandi murabona yuko nka wa muntu yaje gucitashe ku munsi ayo mafaranga ijana yarashobora kuyatahana. Uyu munsi muravye ukuntu vyifashe ukaraba kumbure nka salaire de base ku makategori amwe ubona yuko byoba bigoye, nuko kumbure tutazi lo SMIC actuel yo bigeze kuranga mugabo byoba byiza kameme ishoboye kuba defini kandi kamenywa n'abakozi n'abakoresha kugira ngo umuntu arabe nimba réellement iyo mishahara itangwa haba muri secteur public haba muri secteur privé nimba vy'ukuri yoba yishura rususi yuko ico umuntu ahembwa rémunération du travail accompli yoba ishoboza umuntu vy'ukuri kusatisfaisant. Nagira nsabe nyakubahwa umushikiranganje yaje hano kwishura ibibazo no kudufasha kwigira itegeko ko iyo dushira ku mayange inyungu umukozi wa leta akura muri INSS iyo ariyo yagiye arakotiza atugereranize n'inyungu umukozi wa leta akura muri ONPR igihe naho nyene yakoreye leta. Hama duhe n'impanuro yaho umukozi wa leta igihe mubwira ati tora huja tora ho kotiza atubwira tuwotora byo mugendera gutya atuwotora nawe byo mugendera gutya. Hama umukozi wa leta amenye igisumba ikindi mu nyungu yo hakura. Akabazo ka kabiri nako nyene ni gatoya nakabazo kajanye na mutuelle ya fonction publique mu kuntu iyo bariko baravuza abantu bagwaye hari haho usanga hari ibyo mituweli tinjiramo cyane cyane iyo umuntu ariko araja kwivuza hanze, cyane cyane iyo umuntu ariko aragura imiti ku ngwara zimwe hari imiti bizimbye cyane ku ngwara abantu twara ariko ugasanga mituweli akavuga ngo ntiyinjiramo. Hari imiti usanga irenze miliyoni 3 usanga irenze miliyoni ariko kaje wumva ati uwo twebwe ntiturimo. Tukaba twavuga tuti mu bisanzwe umuntu aba yaragiye arakotiza muri mutuelle de la fonction publique yofuma aronswa make na make yaje hanze yagiye kwivuza hanze akongera akaronswa nayo make yotererwa ariko aragura imiti izimbye nk'iyo y'ingwara dukunda kubona nka za diabete, y'ingwara zikunda kuba nyinshi hano za cancer n'ibindi, naho batozivuza zose mugabo bakabona ko harakarusha. Ni umuntu afise nyako mushiranganje afise mwene wabo yakoze muri amashira hamwe yimba ubutare muri Kongo, abarundi bagenda gukorayo kandi bakagenda mu nzira zizwi n'amategeko hashi imyaka. Rero abo bantu bakorayo n'amashira hamwe yarasangwa twagwa n'ababirigi, barababwira ko bakotiriza muri mu mashira hamwe yatekanya kazoza kabakoze ngaha mu Burundi. Uwo muntu afise n'impapuro zerekana uwo mwene wabo yakora nuko bakotiriza mugabo agiye muri NSS kubaza yuko ahisha ashobora kuronka, baramubwiye ko bidashoboka ariko ntabwo yigeze aronka. Nabakobaza yuko uwo muce wabo bantu kondoze kano kajya tuvuga ibintu vyerekeye protection sociale yuko ico kibazo mwamaze kucumva ni nyishu mubona abantu ashaka kuronka mu gihe bagenda bakora mu mategeko kandi aramashira hamwe y'ubutare abarundi bagenda mu nzira sangwe zizwe. Murakoze.
urakoze ariko ngira ngo azohava avuga ayandi mashirahamwe yari ahari ko batubwiye ko NSS yashinzwe 1962 ababirigi bari bagiye sinzi rero uko bya nyina nayandi mashirahamwe yakereye ko ibi ni bimwe mu bibazo by'abashinga amateka bakaba bari ko bibaza mushikiranganje wo gufatana mu nda Martin n'ivy'abandi nawe akaba yari yabashiriye itegeko biga itegeko rero ryari ryerekeye amashirahamwe ategekaniriza kazoza abakozi umushikiranganje Martin n'ivy'abandi yahavuye yishura ku bibazo by'abashinga amateka nako bacane mwabajije itandukanizo riri hagati ya UNPR hamwe na INSS nyakubahwa icegera canyu yagira atanga inyishu nk'umuntu yaciye muri INSS azi ibyaho ukuntu bitunganijwe by'ukuri igihe Burundi bwikukiye kuko bwikukiye hariho amashirahamwe yarajejwe gutuboneza kazoza cyane cyane abakozi bari basanzwe bakorera mu mashirahamwe atandukanye yari OSOM nibuka neza yuko ariho Rosigire yabivuga aho ruce bisaba yuko iyo arabategekaniza kazoza muga twikukiye byasaba nako dushiraho ishirahamwe bituma abakozi b'u Burundi bashobora gutunganizwa kazoza ariko rero iryo shirahamwe ryaciye ribaraba abakozi sous contrat cyane cyane bona ko bakora muri secteur public harajamwe abasirikare inzego z'umutekano abandi abasous statut barabura n'abari bevure mu butungane ni leta yacibiyo kipa mu basanga ibintu bidatunganijwe bigenda kuri budget igisanzwe ordinaire mugasanga harimo ingorane z'ukuntu baharura z'ukuntu bashobora kuvyajista kuko handi harakorwa amakiti d'actuarière itandukanirizo rero ubwa mbere hoho nuko turaba aya ma institution abiri usanga araba amakategori atandukanye INSS ikiraba wa sous contrat hamwe n'inzego z'umutekano hanyuma UNPR karaba abari régi par le statut général des fonctionnaires hamwe n'ijya statut y'aba magistrat ikindi rero kuko byagiye biratandukana byaranasaba rero yuko nka UNPR ucura ibyo byose ukuntu byagiye birevuriwa kugira leta ishiremo amahera azogenda afasha abantu mutahe wibanze kuko abo bantu by'ukuri naramwe bari barakotirijwe biboneka ku buryo bagenda barabyisunga nico rero tubona harimo itandukanirizo hanyuma ikindi naco n'ukuntu baharura muri INSS baraguharurira bakoresheje ibyo bamubona ukabona neza ukuntu amafaranga yawe ukuntu muri kazoza ukuntu uzoyaronka muri yo nipere ko yajya bikira ubwa mbere bakoresheje icyo bita le système des points yaho bagenda barahara bati ufise amapoint angana gutya ariko abahinga bamaze kuvyiga hirya no hino twasanze biba ngombwa yuko hateza kuba harmonisation y'ukuntu ibintu biharugwa haba kuri aba basanzwe bakorera leta n'abamajiska cyo kimwe n'abasanzwe bakorera mu mashirahamwe yigenga bafise amakontra niho twovuga nyamukuru itandukanizo rye bari rimwe ku bijyanye n'amakotisation urumva biravana naho umuntu yagiye araca n'abantu bagize baciye henshi arababaye aba fonctionnaire akava akacagenda agakorera aba privé akagenda agakorera ONG ari bashaka kuvyegeranya umuntu wese ari akaraba ahantu yoba abona ko hashobora kumworohera mugabo kuko izo institution zibiri ziraja hamwe zirakorana hari byinshi bikorana kandi ugiye kuraba neza rero ko turanipfuza rero yuko abo bose bakorera hamwe barabukuntu ibikorwa byinshi bagenda bikorera hamwe muri bya bindi byo kumitiwaliza no kugira les économies kuko usanga ari byo usanga bahurirako ahandi mu bindi bihugu niho bageze arabaye institution 8 ama institution 5 ugasanga ari ibikorwa baca bagirira hamwe ku buryo umwe wese acakuramo ibimwerekeye no mu byo twamvizaja nabyo birimo mwagarutse ku kibazo kijanye n'abantu bagiye barakorera henshi nyakubahwa cyane je ndi muri abo
akazi ndiko ndakora kagira ka 15 mu myaka 20 kandi hatandukanye ku buryo vyumvikana rero yuko ikintu ca mbere umuntu abanza gukora ni kubanza kuraba situation muri aho umuntu aba ari muri INSS cyangwa muri ONPR aho bifuza ko byose bizogenda bakabarabira neza hanyuma umuntu akabona situation kuko abantu benshi ari igihe uza gushiduka ugasanga hasigaye umwaka umwe ugende mu zabukuru mu kigo cy'izabukuru ugasanga ntibagukotije amaregularisation rero ugasanga umukoresha gukoresha ico gihe ntakihari ari entreprise yarugaye nimba ari ONG yarugaye ugasanga byagoranye ico duhanura rero abantu bose nuko ku mwaka bategerezwa kuza kumenya aho situation y'ukuntu bakotirijwe y'ukuntu ibiharuro bimeze bo bimenya kujya ku mukozi wa leta ari umufonctionnaire yatiza kumenya statut yiba bageze ku ya maeshero naho wowe uri umudetashe birasaba yuko ugenda ukabaza naragenda baza ubushize ntibyashikiye sanga hari amaregularisation atiza kuba yabaye byaca bisaba rero ko usaba yuko abari barankoresheje muri fonction publique bangirira ini regularisation administrative kuko bijyamye nkumbure hari igihe imyaka ubugezemo byo kugora no kugira ubyiruke ko ugasanga byagoranye no muri ibi rero navyo birimo nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka yaguze bijyanye na SMIC SMIC uri kuraraba kuko twabyishuye kare nkumbure twabisiguye bihagije yari yafatiwe ku biharuro byari bihari n'ubuzima bwari buhari ico gihe ariko tumenyeshe yuko SMIC ni urufatiro abakozi ajya mu association yabo n'abakoresha leta nabo kuva ko ari n'umukoresha bagenda bakicara hamwe bakaganira mu byo no mu innovation agiye kuzoboneka hariho ico baproposa bose ba partenaires sociaux bumvikanye cha Conseil national du travail ari amadiscussion azogenda raca angira amahirwe yuko ama innovation ariko araba nagiye ndatega iteka yo kuja mu comité de pilotage hariho byinshi biko biraza rero kuko ntuwiyadukiza ngo ndashinze SMIC ariko byo kwitwe turaraba uko tubayeho umukozi ariko arakorera muri ntara ya Karuzi yagiye kurima hari amahera umubwiye adashaka kwemerera kuyakorera apfuma asubira muhira nimiburi hari abafata hari ukubira ati nimiburi utankwerije icupa gikiyeri je sindakwemera no munsi abandi tuntankwerije ikiro cifu inza gufungura sindakwemerera ari intoro byikoze nkumbure bisaba yuko abantu bazokwicarana les partenaires sociaux bagafixa by'ukuri turavye aho tugeze le SMIC ko mu biharuro mu bihugu byinshi ico nyene ca SMIC usanga arico tiko kiratera ikibazo ni yakera isaba ko les partenaires sociaux bazokwicarana kugira gishobore kuba fixé la réalité a changé yarahindutse complètement radicalement n'umukozi wo mu nzu hari bemwe nko muri les années 90 bakoresha nk'umukozi wo mu nzu wahembwe 1500 nganga mu gisagara ca Bujumbura umukozi wo mu nzu wahembwe 1500 ntibakikwemere usanga n'imiburi wehembwa make muri aya makarti yasanzwe ari 30 canka renga murumva ko yamaze usanga byamaze kwiyajisa ya salaire igaragara ahandi twari dufise ikibazo bari babasukontra muri fonction publique ariko nyene twari mukuru w'igihugu yaragize des ajustements ku buryo usanga nibi nyene byararenze cyane nkumbure bisaba yuko les partenaires sociaux leta yonyene no kwicara hamwe hanyuma bakagira ikintu gipfunditswe muga twisunze les réalités socio-économiques tugeze nko muri kino gihe honorable Karera Denis yavuze ikintu cy'inkoramutima kijanye na taux de couverture en protection sociale by'ukuri d'une manière ou d'une autre umunyagihugu wese atiza kuba couvert par un système de sécurité un système de protection sociale yaba ukorera umushahara yaba umwenegihugu asanzwe tuko turaraba rero muri kino gihe turavye ingingo zafashwe guhera mu 2005 yaho atamwana ari munsi y'imyaka 5 atavuzwa atagenda ku ishure ubwa mbere wabo bana bose bari muri iyo myaka
barafise une partie de couverture iri partielle iri totale iri partielle muga nk'ivyo kuvuzwa umva byamaze gutora inyishu ni kuvuga yuko wari couvert twari abakozi ba leta n'abasanze babakomokako muri métier de la fonction publique tubestima à peu près c'est tout le chiffre muga bari à peu près 2 millions kuba ko abakozi abakubaronka muri métier de la fonction publique n'abandi basanze bakomokako bashaka kwivuza ari à peu près 2 millions mugabo basanze bakitubwiranje ni miliyoni kuko usanga ari partiel bisaba yuko rero batiza kuboneka un paquet minimum umwene gihugu wese aronga ikibazo cya kiba rero ngahamuca mubaza c'est la qualité y'ivyo rero y'ivyo bica bikorwa naho nkumbure twoca twibaza no kubistructura rero bikaba bizwe n'ibihe bintu aléatoire kuko nimba afisi yidwa yo kuba couvert uwo mwana hanyuma nkumbure kuri centre de santé kanaka ntiyamukorera ico gikorwa naho rero izindi nzego ubundi buryo buca bukorwa kugira ashobore kuronka ivyankenerwa hari ikindi cigwa kiko kirakogwa ubushikiranganje butandukanye cyane cyane bw'ubushikiranganje bw'imibano n'ubw'amagara y'abantu kijanye no gushiraho la couverture santé universelle tukareforma na bijya byose nk'ivya carte d'assurance maladie ivyigwa vya mbere byarakoze twagize test muri commune Gashoho yaho ufaze kubaraba n'ibyo amakotisation ukuntu bigenda kuko muri kino gihe ufite remorque cyo afise revenu y'imiliyoni 200 ku kwezi n'umwene gihugu afite revenu y'ibihumbi 5 mwese usanga mwafashe ikarata y'ibihumbi 3 aroke ibi bijaye n'ivyama mutualité byo kuvuzanya n'ibi byose bijanye n'amasécurité sociale protection sociale ni solidarité abafise cyane bagashigikira hanyuma abene gihugu rero ni kiteza kuvyogaza ko nifise l'obligation de répartition pour répartir ubutunzi mu gihugu ni naho meme abahinga barabizi la différence entre la taxe et l'impôt hariho kimwe kijeje ku répartir les ressources mu gihugu rero kuko twari twihaye l'assemblée générale ya protection sociale l'assemblée générale de la protection sociale les recommandations zavuga yuko twateza kuba twashikiriye n'imiburi 80% y'abanyagihugu bose turashikana nko mu masu 60% mugabo benshi ni partiel usanga ari muri santé ubundi nawe ugasanga yabaye couvert mu bindi bikeya mugabo by'ukuri intambwe iracari ndende kugira dushobore gushikira yaho kazoza aba assuré kuri kazoza kiyo pendant la vieillesse tuko turakora igikorwa cabageze mu zabukuru babarenza imyaka 60 bose yabaye umukozi wa leta cyangwa umukozi wa leta ashobora gufasha cyane cyane kuvuzwa umugambi wo gutesta twarawukoze turavuza hafi abashika 5,000 turabe ukuntu bigenda kandi twasanze bigenda neza yaha bageze mu zabukuru bashobora kuvuzwa ntibamutererane hanyuma na leta kandi ikagira kigoro kuko ari abasanze litike moderateur hamwe usanga vyagoranye kugira nabo abo batama twibaza ko nkuko bigenze neza muri budget bishobora kuja mu makarusho bageze mu zabukuru niyo ni couverture y'abo bantu bageze mu zabukuru batari bahejeje kuri ca hirya no hino iryo tegeko abashinga amateka bahavuye baritora murakoze nibaza ko bamaze kubona byifashe ku izina rero rya biro y'inama nshingamateka y'igihugu cyacu cy'u Burundi no ku izina ry'inama nshingamateka y'igihugu cyacu cy'u Burundi tukaba twemeje yuko ino nteguro y'ibwirizwa yemejwe n'inama nshingamateka 100%.